Uhereye kw'ibarabara rikuru bitiriye Mwezi Gisabo nukuvuga ahitiriwe umusoda tazwi soldat inconnu, aho hose usanga abene gihugu bafitaniye amasezerano n'igisagara ca Bujumbura bariko barakora ibikorwa bitandukanye kuri iryo barabara. Aho twovuga nk'ahegereye ibanki y'igisirikare, aho twasanze bamwe bariko baratera amashugwe abandi nabo bariko barayavomera. Twabandanije nahegereye kaminuza y'u Burundi, naho nyene ariko arategwa amashugwe ari mu bwoko butandukanye. Nkuko bishikirizwa na Musitanteri wa komine ya Mukaza, avuga ko bariko bashira mu ngiro rya tegeko rya leta y'u Burundi ryo gusibura aho umuntu wese abaye, eka ndetse no gusibura igihugu muri rusange kugira gishobore gusa neza. By'ukuri leta yarashizeho umugambi w'isuku n'isukura mu gihugu cose. Muri komine Mukaza twawakiranye yompi kandi turiko turakora isuku n'isukura muri komine yose. Ibikorwa turiko turakora, ubwa mbere na mbere twatanguriye guhimiriza abene gihugu bose bo mu komine kugira ngo umwene gihugu wese yumve ahabaye, ahakorera, ategerezwa kwitwararika isuku, ategerezwa kugira isuku indani ahabaye, mbere n'inyuma, inyuma y'urupangu gushika kwibarabara ahabaye. Arine Bigirimana twamubajije nimba hari ingingo zirafatwa ku batazoshira mu ngiro iyo ngingo, we yavuze ko imbere yo gufata ibihano babanza guhanura no kubigisha ibijanye n'isuku gutyo bose bashobore kujijuka. Ko hariho ordonnance yasinywe n'abashikiranganje batatu, nayo nyene ihimiriza ivy'isuku n'isukura kandi harimo n'amande acibwa abatabikurikije. Twebwe ubu turacari cyane mwihimiriza, kandi by'ukuri turabona yuko abantu bariko baravyumva. Ubu turiko turagerageza kubwira abantu n'uri muri bus ukabona atoye nk'agacupa yejeje kunwa jus acishije mu idirisha atiburiye hasi. Ivyo byose turiko turagerageza kubihimiriza. Burya guhimiriza kumvisha abantu nico kintu ca mbere umuntu aherako kugira ngo abantu babanze bamenye amategeko by'ukuri, bamenye ivyo barekuriwe n'ivyo batarekuriwe. Akabandanya asaba bene gihugu gushira mu ngiro iyo ngingo aho babaye, ngo kuko igihugu canke imiryango ifise isuku igira amagara meza. Uyu mugambi n'umugambi udasanzwe kandi n'umugambi w'ingira akamaro cyane ku gihugu. Abene gihugu akajambo no batekerera no babwira yuko umwe wese atumbereye yo kwitabira by'ukuri uwo mugambi, akumva yuko isuku si kintu umuntu aba mubwiye kugira ngo kimuremere, ahubwo isuku ni neza ya twese, ni neza y'umwene gihugu wese, kuko murabona iyo hatari isuku haduka ingwara z'ivyaduka, hakaduka korera, hakaduka izindi ngwara. Mugabo iyo abantu bagira isuku by'ukuri haza n'amagara meza, mugira n'amagara meza. Hanyuma aho tubaye ingenzi zose zinjiye mu gihugu cacu zigatangara, zikavuga igisagara gisa neza, bose bagatangara. Ni iteka ku gihugu cacu, ndahamagarira abene gihugu bose kubigira ivyabo. Iryo teko rijanye n'isuku n'isukura rikaba ryashizwe ko umukono itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026.